mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno munsi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'Ivyahishuwe Yohana kandi turi ku gice ca 14 c'iki gitabo, kandi mwibuke yuko mu cirwa cacu giherutse twabonye ubutumwa bw'umumarayika wa mbere. Uno munsi turaba ubutumwa bw'umumarayika wa kabiri. Dusenge. Uhoraho umwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze ko uduhaye ayandi mahigwe yo kugira ngo turenguke imbere yawe, twiga amajambo yawe nono munsi. Mwami turakwinginze ngo tuyoborwe nawe, kandi ukuri ibyo gutahura ibyo tuma tuzobona ubwami bwawe, abari byo udukorera kandi abari byo tumenyesha mw'iki cirwa cacu cuno munsi, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Buno butumwa buboneka mu Vyahishuwe igice ca 14 ku murongo w'8. Haravuga ngo umumarayika wundi wa kabiri akurikirako ati, kirakomvomvotse, kirakomvomvotse, Babuloni ca gisagara gihambaye cateretse amahanga yose vino, niyo burake bw'ubusambanyi bwaco. Mu cirwa cacu giheruka twarabonye ko ubutumwa bw'umumarayika wa mbere bwatangiranye n'ahagana mu mwaka w'1844, ariko ntibugomba guhagarara, burabandanya mu gihe haba haje n'ubu butumwa bw'umumarayika wa kabiri. Nk'uko twabibonye koko, ubwa kabiri buza buvuga neza iby'igihe c'iherezo, ariko butegerezwa kuba imbere y'uko umuhero ushika, kubera yuko buvuga ibibanziriza umuhero, ibibanziriza umunsi w'umuhero. Nta nkeka igikenewe ca mbere kuri ubu butumwa ni kumenya ijambo Babuloni risobanura iki, gukomvomvoka kwayo byo biba gute, bisobanura iki, biza ryari. Babuloni ku isi yatanguye kubakwa na Nimrodi. Igitabo c'itanguriro igice c'10 ku murongo w'9 n'uw'10 hamwe n'igice ca 11 ku murongo w'9 hari ibyo hadushikiriza. Yari umuhigi w'agahebuza, uno ni Nimrodi imbere y'Uhoraho, bituma acigwa kakagani ngo ni nka Nimrodi. Yari umuhigi w'agahebuza imbere y'Uhoraho. Ubwami bwiwe bwa mbere bwagarukira i Babeli, no muri Eroeki, no muri Akadi, ni Karune, no mu gihugu c'Ishinari. Itangurira igice c'10 ku murongo w'9 gushikana ku murongo w'10. Iyo niyo nkomoko y'Abakarudayo. Bamaze kubaka umunara, bakarondera kwishira hejuru, bakarondera kuba abaringaniye n'umuremyi, bakarondera kuba Imana. Ubushobora byose yahisemwo kubayoberanya indimi. Aho hantu yitwa Babeli canke se urudubi, aho muri Mesopotamiya ibukarudaya hahavuye habisoko y'ibigwamana. Urucuruzo rwari rugezweho umuntu yoshobora gukora kwari gukora ibigirwamana no kubidandaza. Hari se w'ibigirwamana, kandi ikigirwamana gikuru cari Nimrodi. Umugore wiwe akongera akaba nyina Semiraminsi hamwe n'umwana wabo. Nguko noneho Babeli yarenge kwitwa urudubi rumwe, ahubwo ikitwa Babuloni
kuko ryari rimaze kuba irembo ry'imana nyinshi. Iki gihe ca kera Imana ihamagaye uwarayizigiye Aburahamu ngo asohoke iyo Babuloni agende mu gihugu c'isezerano. Haciye ibinjana byinshi cyane, iyi Babuloni yarongeye gukomera, ironka abami bahambaye bagiye baboneka muri Babuloni, twovuga nka Nebukadineza, Berushaza hamwe n'abandi. Daniyeli igice cya mbere ku murongo wa mbere hamwe n'uwa kabiri haratwereka ko umugwa mukuru wa Babuloni ya Nimurodi ari nawo mugwa mukuru wa Babuloni ya Nebukadinezari. Ikindi naco nuko tubona bene igihugu babo bose bitwa Abakarudaya. Igihe Babuloni isamburiwe n'Abamedi n'Abaperesi, Abakarudayo baciye bahungira muri Aziya ntonya, bubatse i Perugamo. Aho niho bubatse amashuri n'amashengero y'ibigwamana byabo. Perugamo cyari igisagara cirengeye nk'uko twabibonye. Abatunzi niho baza kubika ubutunzi bwabo. Uwatwara i Perugamo yagabiye aho kubika ubutware umwami wa Roma. Uko niko habonetse imigenderanire y'abapagani b'i Roma n'Abakarudayo ba Nimurodi. Nk'uko twabibonye, iri dini rya gipagani ry'i Roma rifise aho rihuriye na Babuloni ya Nimurodi, ririmwo Abakarudayo canke se Abanyebabuloni. Niryo ryaje kwiyambika ishusho y'ubukristo, rihindukamwo Ekleziya Gatolika yagenewe bose, irongowe n'ubupapa. Genzi, ndaguhamagarira kwigana ubwitonzi ibyo twigishije ku cete Yesu yandikiye Perugamo, n'ubusobanuro bwimbitse twabonye mu Ivyahishuwe Yohana igice ca 12 n'igice ca 13, kugira ngo ushobore gutahura neza ku vyerekeye ino ngingo. Tumenye ko ijambo Babuloni turiko turabona aha ritariko riravuga Gatolika gusa. Turamutse tubitahuye uko, twoba turiko twihenda cyane. Biradusaba kureba yandi masomo kugira ngo tushobore gutahura neza cyane iby'ubu butumwa. Izina rya Maraya hari ico ritwereka nk'uko tubibona mu Ivyahishuwe Yohana igice ca 17 hamwe n'igice ca 18. Reka tubanze dusome igice ca 18 ku murongo wa mbere twinjize ku murongo wa 4. Hasemera n'ijwi rirenga ati, kirakomvomvotse, kirakomvomvotse Babuloni, ca gisagara gihambaye, gicitse ikibanza c'abadayimoni, aharindigwa impwemu zihumanya zose, aharindigwa ibisiga bihumanya byose, kuko amahanga yose yanyoye vino nizo burake bw'ubusambanyi bwiwe, kandi abami bo kw'isi basambana nawe, abadandaza bo kw'isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Numva ijwi rivuye mw'ijuru rivuga riti, bantu banje nimuviwe, kugira ngo mwoye gufatanya n'ibyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku byago vyiwe. Ivyahishuwe Yohana igice ca 18 ku murongo wa mbere gushikana 4. Ntabwo Babuloni ari igisagara ca Roma. Abavyemera bisunga ibivugwa ko imitwe indwi ariyo misozi indwi, nk'uko tubibona mu Vyahishuwe igice ca 17. Mu Vyahishuwe 11 ku murongo wa 3 hari ivyo hashobora kutwigisha kugira ngo dushobanukirwe neza ivyerekeye ino mitwe hamwe n'imisozi. Kandi abashingira intahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Abo nibo biti vy'imyelayo bibiri. Ngaha
ubusobanuro bw'abashingira intahe babiri. Ubusobanuro bwa mbere bubakura mu kimenyetso cyo kwitwa abashingira intahe babiri, bukabazana mu kimenyetso cyo kwitwa ibiti by'imyelayo bibiri. Kandi inyuma yo kuvugwa ko ari ibiti by'imyelayo bibiri, ntabwo dushobora gusobanukirwa neza bano bantu bariko baravugwa abaribo, kubera yuko bahejeje kujanwa mu kindi kimenyetso cy'uko ari ibiti. Mbega ibiti byoshinga intahe, ariko ngaha haca hakurikirako ikindi kimenyetso. Abo bashingira intahe babiri bongera bakaba ibiterekwa kw'amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Bagenzi, igihe twari mu Vyahishuwe 11 tumaze kubona ari ibiterekwa kw'amatara bitegerezwa kubarirwa ababa kw'isi bose, twahavuye twisunga yandi majambo nk'amajambo y'umuhanuzi Dawidi avuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'ahandi, maze duca twemeza ko ari Bibiliya, isezerano rya kera hamwe na rishasha. Bwa mbere mu gusobanura buno buhanuzi bw'ubu bwoko, ubusobanuro buva ku kimenyetso kimwe bukaja ku kindi kimenyetso, hama bwashika ku kimenyetso ca gatatu. Ico kimenyetso ca nyuma akaba arico gitanga ubusobanuro bwimbitse kuri iyi ngingo. Imisozi n'igisagara ngaha bikoreshwa mu buryo bw'ikimenyetso. Mu Vyahishuwe igice ca 13 tubwirwa ngo muri ya mitwe yaco mbonamwo umutwe umwe usa n'ukomeretsa akagirire, uruguma rwocishe rurakira. Isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira. Mbega uyu mutwe ntushobora kuba umusozi nyamusozi, ushobora gukoreshwa gusa hariko haravugwa ikindi kintu. Vyoba ari kugira ubwenge buke hamwe two kwiyumvira ko umusozi nyamusozi ari wo wakomeretse. Buri mutwe wari wambaye ikamba. Ninde yigeze kubona umusozi wambaye ikamba? Ino mitwe 7 igenda ikurakuranwa ukurikije gahunda y'igihe. Ivyahishuwe 17 ku murongo w'10. Yamara imitwe 7, yamara imisozi 7 Roma yubatswe ko igumaho ntisimburana hakurikijwe gahunda y'igihe runaka. Ubu rero twemeza ko imisozi iriko iravugwa ngaha atari imisozi nyamisozi, ariko ari bigereranyo. Dukurikije Daniyeli igice 7 ku murongo wa 6, igice 8 ku murongo wa 8 gushikana ku murongo wa 22, imitwe igereranywa n'ubutegetsi. Kandi Daniyeli igice ca 2 ku murongo wa 35 n'umurongo wa 44, na Yeremiya igice ca 51 ku murongo wa 25, imisozi yerekana ubwami. Noneho Ivyahishuwe 17 umurongo w'9 hamwe n'uw'10 hakuraho amakenga wo busigaranye yose. Aho niho umutima w'ubwenge userukira. Imitwe 7 iyo niyo misozi 7 uwo mugore yicayeko, kandi niyo bami 7. Mugenzi, ikimenyetso ngaha kiva mu mitwe kikaza mu kindi kimenyetso kikavuga yuko ari imisozi. Hama ikindi kimenyetso mu busobanuro bukurikira nico gica kiza gutanga ubusobanuro bw'ino mitwe 7 yuko ari bo bami 7. 5 barakombowe, umwe ariho uwundi ntaraza, kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito.
ubu rero turumvise yuko imitwe atari imisozi nyamisozi, ahubwo imisozi ivugwa ngaha ibihagarariye neza na neza ubwami, kandi abami basimburana, bamwe baza abandi bakagenda. Ubusobanuro buvanwa ku kimenyetso kimwe bukajanwa ku kindi, maze ubusobanuro bugatangwa n'ikimenyetso ca kabiri. Nimba tubaze kwemeranya ko umutwe ko atari imisozi isanzwe, duca twemeza ko igisagara umugore yicaye ko kidashobora kuba igisagara gisanzwe, ahubwo naco ni ikimenyetso, kuko igisagara gisanzwe ntico kwicara ku musozi w'ikimenyetso. Mwibuke ko twatanguye twibukanya ko Roma yari intebe y'ikiyoka, idini rya Satani, nk'uko twabibonye mu Byahishuwe 12. Ubutware bw'iryo dini bwaje guhabwa igikoko gisa n'ingwe, Ivyahishuwe 13, ariko ari bwo bupapa. Ni muri ubwo buryo nyene Roma iba icicaro gikuru c'igikoko, ariko Roma siyo iba Babuloni gusa. Hamwe twotahura ko Babuloni ari igisagara ca Roma, twoba dutesheje agaciro Ivyahishuwe 18:4, gusohoka muri Babuloni ko bari gusohoka mu gisagara ca Roma. Ugukomvomvoka kwa Babuloni nako kobaye gusambuka kw'ico gisagara. Twoba dutesheje agaciro ivyanditswe vyera koko. Inyuma yo gukomvomvoka, ico gisagara gica gihinduka ikibanza c'abadayimoni, aharindigwa impwemu zihumanya zose, aharindigwa ibisiga bihumanya vyanka byose. None vyoba gute mu gihe coba ari gisagara nyagisagara caturiwe canke casambaguritse? Ibi bindi biza nyuma ntivyoboneka. Aho nyene haca humvikanwa ijwi ngo, numva ijwi rindi rivuye mw'ijuru rivuga riti, bantu banje nimuviwe, kugira ngo mwoye kwifatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. None ubwoko bw'Imana buri mu gisagara ca Roma gusa. Genzi, ibi bintu dukwiye kubyigako neza kugira ngo tubitahure. Ikintu gito gishobora kudufasha kumenya Babuloni carico muri iki gihe, nuko ujya mugore maraya wo mu Vyahishuwe 17 ariwe yanditswe ko ariwe Babuloni. Umugore ni shengero, umugore mwiza avugwa mu Vyahishuwe 12, twabonye ko ari shengero ry'ukuri. Uyu we kuvana ari maraya acaba ishengero ry'ikinyoma. Ngaha tubona ko uno mugore asanzwe ari maraya, kandi n'abakobwa biwe nabo nyene ni ba maraya. Ubu rero duca tuvuga ko Babuloni iriko ivugwa si ishengero rimwe, ahubwo hariko haravugwa amashengero menshi yabaye ba maraya yiyitirira Yesu, ariko arafise abandi bagabasaba atari Yesu. Umugore atunganye ategekwa n'umugabo umwe, akamwubaha, akamwumvira, akumvira amategeko yiwe y'urukundo. Uko niko bimeze mw'ishengero ry'ukuri. Abantu bemera kuyoboka Yesu batari abasambanyi, abatari ba maraya, biteguriye kumvira Yesu kubyo ababwira byose, bakamwubaha, bakemera kuyoborwa nawe. Ariko biratandukanye cyane n'amadini ari muri Babuloni. Bobo bashobora kumvira umugabo ku kintu kimwe gusa canke bibiri,
hama ku bindi ntibamwumvire. Amadini yose yahakanye ukwizera kuzima niyo ashigwa hamwe agakoranirizwa mu kintu kimwe citwa Babuloni, umuryango w'abantu kera hose bagwanya Imana. Nk'uko Imana yahamagaye Aburahamu ikamuhamagarira kuyisohokamwo, Imana irahamagara abagabo n'abagore, ndavuga ngo ba Aburahamu b'iki gihe ngo bayisohokemwo. Babuloni y'iki gihe igizwe n'imigabane 3 nyamukuru. Umugabane wa mbere ari nawo mukuru ni ubupagani. Ubupagani bwatangujwe na Satani igihe yigomeka ku muremyi wiwe mw'ijuru. Irino dini rya gipagani ryaje ku isi riyoborwa na Nimurodi, kugezaho ryaje gukomezwa i Roma nk'uko twatanguye tubivuga. Mu Vyahishuwe rigereranywa n'ikiyoka. Wa kabiri, ni kuvuga ngo umugabane wa kabiri n'ubuhakanyi bukomeye bwihishe mw'ishusho ya Kristo. Ndavuga ubupapa bushishanywa n'igikoko ciburutse mu kiyaga. Umugwi wa gatatu canke umugabane wa gatatu ni abakobwa b'ubupapa, umuryango munini w'amashengero ya giprotestanti, igikoko c'amahembe abiri. Protestanti gito buzokomeza kuba igikoresho ca Ekleziya Gatolika mu gutoteza abagenzi babo. Roma nayo, ndavuga ngo Roma y'ubupapa, izokorera neza uwayihaye ububasha nk'uko Yezebeli yakorera neza abapagani biwabo. Ntabwo ubutware bwa leta tubushira muri uno mugabane wa Babuloni, kuko ubwo butware bwo buzosambana na Babuloni buhendwe, busimbire ku bene gihugu babo bubice. Akarorero mworabirako ni ku mugabo yataye abana n'umugore akaja mu busambanyi, ubwiwe ariyicira abana biwe. Muzobibona ku muntu w'umugabo yataye urugo akagenda mu busambanyi, abana baricwa n'inzara, abana barabura ikibigisha. Ikibi cyose ashobora kukireka kigashikira ku bana biwe, maze akagenda kurera abatareze. Amafaranga nibyo tuzi umuryango, hakabimarira ku maraya. Koko wihaye kuba musi ya maraya, haragira naho wisanga wambaye n'ikareso ya maraya. Uku niko amareta bizoyagendera. Amareta azosambana no madini kugeza naho amareta asigara akora ibyategetswe n'ano madini ari muno mugabane wa Babuloni. Nk'uko umumaraya wese yifatira umugabo wese yemeye kugenda gusambana nawe. Ni murabo ukuntu amadini ya giprotestanti atera yigaburamwo utugwi twinshi cyane. Umuvumo w'aberu bariko guhakana ukuri, gukunda isi no kwishira hejuru. Nibyo bituma umuvumo ubaza ko niba uno mwaka amadini ya giprotestanti yari 200, mu wundi mwaka azoba yabaye 100. Mu wundi mwaka azoba yabaye 100. Uku kutumvikana n'umuvumo uri ku bantu bose bari muri Babuloni. Ntago ari umugambi w'Imana yuko abantu baguma bireba mu muce. Isengesho rya Yesu yasengeye ishengero ryiwe nuko rigira ubumwe, hakaba ubumwe. Ibi nibyo biranga abantu b'abatahajuru, kugira ubumwe. Ariko buno bumwe ntago buhagaze ku guhakana iby'Imana yavuze, ariko buno bumwe buhagaze mu kumvira iby'Imana yavuze. Uko niko ishengero rya Kiyuda. Genzi ntihagire ushavura ngo tuvuze ko ari muri Babuloni, ahubwo umwe wese naba ari we yisuzuma
arabe ko ibyo yahisemwo kubamwo atari byo bimugira uwuri muri Babuloni. Uko niko ishengero rya Kiyuda ryashingiranywe n'Uhoraho bwa mbere. Yeremiya igice ca 2 ku murongo wa 3, igice ca 31 ku murongo wa 32. Mu nyuma rikaza guhinduka Marayika. Ezekiyeli igice ca 16. Babuloni si leta, oya. Kuba ubwoko bw'Imana buri muri Babuloni imbere y'ukirimbuka, bukaba buhamagarirwa kuyisokamwo kugira ngo bwifatanye n'amasigarira yasigaye yitondera amategeko y'Imana no kwizera Yesu. Ni icemezo c'uko ari umuryango w'amadini yitwa ko ari abihebeye Imana. Rero Babuloni yo mu Byahishuwe ni ishengero ryaryo ryose ryihuje n'isi. Marayika asemerera agira ati, kirakomvomvotse, kirakomvomvotse Babuloni, cya gisagara gihambaye cyateretse amahanga yose vino, niyo burake bw'ubusambanyi bwaco. Ivyahishuwe 14 ku murongo w'8. Kugwa kwa Babuloni guhuzwa na cyateretse amahanga yose vino, niyo burake bw'ubusambanyi bwaco. Ukugwa kwa Babuloni kujanirana no gutereka amahanga yose vino, aribwo burake bw'ubusambanyi bwacu. Ibi byerekeza ku nyigisho z'ikinyoma. Ni kuvuga ngo ukugwa kwa Babuloni yo mu gihe c'iherezo iboneka mu Byahishuwe gutandukanye n'ukundi kugwa kose, ariko kandi birafitaniye isano. Ukugwa kwa Babuloni y'igihe c'Ababeri kwabaye kwirengagiza inyigisho nzima, maze barondera kwishira hejuru no kuburinganiye n'Imana. Ukurimbuka kwa Babuloni yo mu gihe ca Nebukadinezari kwabaye gukama kuruzi Efurate. Ukurimbuka canke se ugukomvomvoka kwa Babuloni y'iki gihe ni gukama kuruzi Efurate ko mu buryo bw'imhemu. Ni kuvuga ngo ni gukama kw'inyigisho nzima muri ayo madini yataye umurongo. Ukugwa kwa Babuloni nuko biciye mu bupapa. Babuloni yarakuyeho ubutumwa bwiza maze ishiraho ubundi buryo bwo gukizwa. Ibyo kwirega, gusenga bapfuye, ibitangaza, ubuvugishwa, abahanuzi, kwiyita amazina atuka Imana hamwe n'ibindi byose ni ibintu bishishikara gukuzwa muri ayo madini, kandi nibyo vyerekana ukugwa canke se ugukomvomvoka kwayo. Mu gihe abantu bahamagarirwa kwaturira Yesu ibyaha, kandi Yesu akaba ari we abakurako ibyaha byabo, abarongozi bano mashengero ari muri Babuloni bishize mu kibanza ca Yesu. Ibyaha, amasengesho byagomba kurungikwa ku muherezi mukuru ari mw'ihema ryo mw'ijuru. Bobo bashaka abari bo bavyerekezwako kugira ngo bahendeshe abantu inyigisho z'ibinyoma, babumvisha gusenga bapfuye, ibitangaza bakabakorera ibitangaza, ubuvugishwa, abahanuzi b'ibinyoma. Kandi na Bibiliya yari yarabivuze yuko hazoba bavugishwa abantu biyitwa ngo n'abahanuzi kandi ari ab'ibinyoma. Ubu bagwiriye abitwa ngo abaprofete, bagwiriye abaprofete, abahanuzi bagwiriye cyane, kandi Bibiliya yari yarabivuze. Twebwe mwa kino gihe nta bahanuzi bagikenewe, kubera yuko Yesu yaradutumye twitwa intumwa. Ibi nama nabivuze cyane, sindi bigarukeko. Kwita amazina atuka Imana, ibi twarabivuze cyane mu gice ca 13. Hari ingingo
zikomeye tubona muri Babuloni. Imigenzo niyo ija imbere gusumbya Bibiliya. Isabato yo ku munsi ugira indwi iboneka muri Bibiliya barayikuye, bayisimbuza n'umunsi wa mbere w'indwi kugira ngo bahende abayoboke babo kandi babibumvishe. Babahenze ngo dusenge ku munsi wa mbere kubera yuko ariho Yesu yazukiye. Yamara Bibiliya ntiyigisha yuko dukwiye gusenga ku munsi wa mbere Yesu ari we yazukiyeko. Yesu ubwiwe yaruhutse isabato ibihe byose. Intumwa ziwe zagendanye nawe zose zarinze zihambye abasekuruza zisanzwe ziruhuka isabato. Kanatsinda Yesu yarashizeho icibutso kitwibutsa urupfu rwiwe. Iki naco n'umubatizo. Umubatizo usobanura gupfana na Kristo tukazukanwa nawe. Igihe tubatizwa n'igihe tubatiza tuba turiko turerekana ikimenyamenya cyo kubana na Yesu mu rupfu. Ntago Bibiliya duhamagarira guhindura isabato kugira ngo bikunde tubane na Yesu mu rupfu, biciye mu gupfana nawe, biciye mu mubatizo. Aho honyene niho dushobora gusangira na Yesu urupfu rwiwe. Uku ni ukuri kwimbitse cyane. Bibiliya n'izindi nyandiko zose zera zirabyemeza cyane. Ugize ikibazo kuri ibi nyandikira kugira ngo nshobore kubigusobanura neza ku rugero rwimbitse, kugira ngo bumvishe abantu bino binyoma. Baciye bashiraho ibyo bitwa ukudapfa k'umushaha. Ukudapfa k'umushaha, l'immortalité de l'âme. Ino mvugo yatanguye kera igihe Adamu na Eva bahendwa na Satani. Yababwiye ngo haba n'intete nimuzopfa. Abantu barizigira yuko batazopfa naho bo barabanyabyaha. Ino nyigisho yo kudapfa k'umushaha ni inyigisho ihambaye cyane ku madini ari muri Babuloni. Iki kinyoma cyo kudapfa k'umushaha gihindura ubusa inyigisho z'ukuri za Bibiliya nk'umuzuko, hama kikarekurira abantu gusenga bapfuye, aberanda Mariya hamwe na Purigatori. Gusenga Mariya hamwe na beranda ni ikintu gikomeye cyane Eklezia Gatolika yifashishije kugira ngo yemeze abantu imigenzo n'ibindi byose bishiriyeho, kubera yuko barira abantu yuko araberanda babivuze mu gihe bahenda abantu ngo basenge Mariya, bavuga ngo ntawo kunda umwana ngo akanka nyina. Igihe babahenda baca babwira ngo Mariya niwe yavuze ibi, maze bamara kuva ngo Mariya niwe abivuze. Kanatsinda bemera yuko ari mwijoro, maze abantu bakagendera mu bintu ataho byanditswe, babeshwa gusa. Inyigisho y'ibitangaza nayo mu madini menshi ya giprotestanti ituma abantu baheba ukuri bagakurikira inyigisho zizimiza. Wumvise umuntu yiyitwa ngo ni kiberengeye pasitoro, revera, umuhishuzi, ahishura amabanga, baremera bose bakabimuhamagara kubera babona ibitangaza akora. Yamara bakibagira yuko ushobora guhishura amabanga ari Imana yonyene, atari abantu. Guha ingororana bapfuye, gusengera no kubatiza bapfuye, kubabazwa bidahera kw'abapfuye, agakiza k'ikivunga hamwe n'ibindi
kuvuga yuko wewe niwasambana atari wowe usambanye, ahubwo ari kibiribiri kizoba gisambanye, ukabandanya ukora ibyaha ngo siwe uriko urabikora, n'ubundi buhendanyi bukomeye bw'inyigisho z'ibihimbano zitaboneka muri Bibiliya nizo zigenda ziranga abantu bari muri Babuloni. Bindi bintu biranga abantu bari muri Babuloni twogarukako n'aberanda. Kubona umuntu ashobora kwitwa uwundi ngo n'umweranda, inyigisho y'akabanga ngo ukuza kwa Yesu kuba mu buryo bw'ibanga canke mu buryo bw'imhemu, inyigisho zerekana ko ikinyempumbi kizorangwa n'ituze tukiri muri ino si. Hari abantu bigisha yuko imbere yuko Yesu agaruka hagomba kubanza gusubiraho ingoma ya Dawidi, biteze ubwami bw'isi mu gihe abandi twiteze ubwami bwa Yesu. Abantu bariyumvira yuko ino si izote bikongera kuba nziza mu gihe c'imyaka 1000 imbere yuko ikugwaho. Yaba Imana yosubira kugira ino si ikaba nziza, ntiyosubira kurema iyindi si. Inyigisho y'ukuri ya Bibiliya yigisha yuko abantu mu gihe c'imyaka 1000 tuzoba turi mw'ijuru. Nyuma y'imyaka 1000 ino si yacu izokugwaho. Ibi tuzobigarukako neza, tuzobibona tumaze gushika mu gice ca 20. Ukugwa kuza gutangazwa, abagize Babuloni bose bamaze kugwa nyuma yo kwamamaza ubutumwa bwa Marayika wa mbere. Abaprotestanti babwumvise bakabwanka, baciye bashimangira inyigisho zizimiza za papa. Uko niko bihugije n'isi. Ubutumwa buza gutangazwa inyuma yaho abana b'Imana ba mbere bamamaje ubutumwa bwa Marayika wa mbere. Aba Protestanti bamwe bakabwanka, hama abandi bakabwakira. Abazi kuryosha amasomo mu matwi no kwigiza y'ukuri kwerekeye urubanza nibo biganje mu mashengero menshi ya giprotestanti. Ubutumwa bwa mbere babwanse, Imana yaciye ihagurutsa abakozi bayo batandukanye kugira ngo bamamaze uko kuri kwa kabiri. Imigabane ibiri muri ya migabane igize Babuloni yaguye kera, yakomvomvotse kera. Umugabane wa nyuma ukomvomvoka mu gihe nawo wase kumugaragara ubutumwa bwa Marayika wa mbere. Gutyo ubutumwa butangaza ku Babuloni yakomvomvotse buca butangura kwamamazwa. Impamvu butamamajwe ubwa mbere, naho Roma hamwe n'idini rya gipagani bobo bari barakomvomvotse uhereye kera hose, nuko hariho umugabane wundi utari bwakomvomvoke, bica bituma ubwo butumwa butamamazwa buza kwamamazwa butangura kuvugwa ari uko no mugabane wundi wa giprotestanti umaze gukomvomvoka. Ubutumwa bwa Marayika wa mbere gushika na n'ubu, ubutumwa bwa Marayika wa mbere n'ubwo wa kabiri buriko buramamazwa. Abantu bahamagarirwa gusega umuremyi kandi baramenyeshwa ko Babuloni barimwo iriko irakomvagurika, mu gihe abagize Babuloni bazoba batangaje urugamba rwo kurwanya bera basigaye bitondera amategeko y'Imana ruboneka mu Byahishuwe 13. Ni kuvuga ngo igihe bazoba batanguye kugobera abantu kuruhuka kw'isabato y'ikinyoma ku nguvu, aho niho Babuloni izoba ihejeje gukomvagurika. Agahamo ka nyuma niko kazoba
hazaba igikorwa cyo gukomvomvoka kwa nyuma kwa Babuloni. Ibi tuzobigarukako mu gice ca 17 n'igice ca 18 nitwahagera. Mugenzi, Babuloni iriko irakomvagurika, urahamagarirwa kuyisohokamwo nk'uko Imana yahamagaye sogokuruza wacu wabizeye Aburahamu, ikamuhamagarira gusohoka muri Babuloni y'igihe ca kera. Niko Imana ihamagara abana bayo bagifise umutima wo kuyizera ngo bayisohokemwo, maze baze bifatanye n'ubwoko bwera bwasigaye bwitondera amategeko y'Imana kubwo kwizera. Ingendo yabo bavuga ngo ni Yesu ntago ari njyewe, ni Yesu ntago ari njyewe. Yesu ni wategeka mu buzima bwacu, ibyiza dukora byose tubironkeshwa na Yesu. Ntukangwe n'abiyitwa Abayuda ataribo. Nibyo mu bwoko bwera hariho ababyivanzemwo nk'uko no mu gihe ca kera byagiye biboneka kose, ariko nagada kubwire yuko ntaco urico mu gihe utoba wizeye Yesu, ntaco urico mu gihe Yesu utaramwemerera ngo ahindure ubuzima bwawe, agukure mu buzima bwo kwica amategeko y'Imana, ubeho witondera amategeko y'Imana yose n'isabato irimwo. Mugenzi, n'igihe cawe cyo kumva ino mburi, igihe k'igihari. Niba wemera gusohoka muri Babuloni, nange ndakubwira ngo itegure tugirane isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze kw'iri jambo ridasanzwe uhejeje kudushikiriza. Mwami ushobora byose, gitandara kizima, turagusenze kugira ngo Mwami ukomeze kubana natwe twese icyarimwe. Uduhe umugisha wawe, kandi Mwami uduhe, niba hariho bamwe muri twebwe bagiye kumviriza kino kiganiro bakiri muri Babuloni, ubaho ubushobozi bwo kuyisohokamwo. Twese dukomeze kurindwa n'uburinzi bwawe. Mwami ndasenze segera abafise ubunyantege nke mu byamuhembo, ndasengeye abagwayi n'abandi bose bagiye batanga imitwaro itandukanye, kugira ngo bagirire neza igihe bagiriwe neza nawe, bahimbaze izina ryawe, kandi bame bagendana mu byo wihanikira igiteka ryose. Maze twese uduhe ibyizigiro byo mwiherezo, uduhe gutegura kugusanganira ubwo ugiye kuza vuba, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, nagada kubwire ngo niba wifuza kwifatanya natwe, ntutinde, ca utwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 669. Tukwibutse yuko kino kiganiro kiboneka misi yose kwizi mbuga ngurukanabumenyi, misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, ni misi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Tukwibutse kandi gukora abone, subscribe, following, bivana n'ururimi canke urubuga uriko urakoresha mu kudukurikirana, kugira ngo bizokorohere kuronka ibindi biganiro bikurikira. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu akugire neza, aguhe umugisha, aguhe kwama umwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.